Ni ntahe idasanzwe dujeje kuronka iturutse ku musirikare afise ipete yo hejuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba akorera no mu biro bikuru vy'igisirikare muri Etat Major. Aravuga ingene bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu c'u Burundi ndetse na mu rwego rwa politike no kuvuga mu nzego nkuru z'igihugu bahemukiye abasuda barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bagiyeyo ku masezerano yabayeho hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ka makuru y'ibiko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'umutekano. Ni mugihe hari inkuru imaze iminsi iri kiratangwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ani inkuru ivuga abagwanyi batari bake bo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo barimwo kuvurirwa mu bitaro Tanganyika Hospital ishami rya Nyabugete. Amakuru yagiye habona yavuze ko aba bagwanyi bazanywe bakomerekeye mu ntambara iri muri Kongo mbere bakazanwa n'imbonera kure wiri habarishize batazirakanyisha asigaye yari haipete rya General de Brigade. Kanyisha akaba ari batwara imbonera kure zarungiswe kugwana mu Wazalendo. Ni inkuru yagiye hejuru ndetse irajugumiza bamwe mu bategetsi bo mu gisirikare kuko igisirikare cy'u Burundi arico abasoda ba Republika Iharanira Rusange ya Kongo bavugwa ku mafaranga y'igisirikare cy'u Burundi mugihe abasirikare b'u Burundi bo bama bataka umwanya n'umwanya ko no kuronswa gashara kabo vyananiranye. Benshi rero bakabona ko hoba hariho kutabitaho cyane gukogwa n'indongozi arimwo abarongoye igisirikare ndetse n'abarongoye igihugu kuko ngo ntibitwararika umusoda wabo mu gihe bariko baritwararika umusoda umunyamahanga. Ni mu gihe rero hari intahe idasanzwe tugiye kubageza ko twahawe n'umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu aho yagize ati barahemukiye ingabo z'u Burundi. Uyu ntwazangabo ubutumwa bwayo buri mu mico itandukanye. Mbere arabanza akamenyesha ingene abasoda barungikwamwo iyo habayeho amasezerano hagati y'uruhande y'impande zibiri. Ni mugihe kandi atangaza n'uburenganzira umukuru w'igihugu afise bwo kugomora ingabo hanze y'igihugu. Si ivyo gusa kandi kuko avuga n'ingene abasoda b'u Burundi bakorewe ubuhemu aba bose barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'abarungitswe kugarura amahoro handi kuko nabo batigeze baronswa amafaranga bari baremerewe mu gihe ivyo bihugu bagiyemwe vyose barungitswemwo vyo ubwavyo vyatangaje ko amahera yamaze gutangwa kuba bakurira mu gisirikare nabo igisigaye akaba ari ukubaronsa imishahara yabo. Reka dutangure vyinshi bikubiye muri iyi ntahe. Ubu ni ubutumwa twawe n'intwazangabo numwe mu ntwazangabo nkuru z'igisirikare cy'u Burundi. Nkuko dusanzwe tubikora nawe nyene ntidutanga umwidondoro wiwe. Yagize ati ndabaramukije. Maze iminsi mbona ubutumwa butambuka ku basoda b'u Burundi bari muri Kivu y'Uburaruko bafashe igisirikare cya Kongo kugwanya umuhari M23. Nako kandi maze iminsi mbona inkuru zivuga ku basirikare bari mu bitaro Tanganyika Hospital ishami rya Nyabugete b'abakongomani bavuga biganjemo abavugira ingara igiswahili n'ikinyarwanda. Abo bakaba bari ku ruhande rw'ingabo za Kongo ariko bakaba bafashwe neza kurusha uko ingabo z'u Burundi zifashwe. Ndifuza kugira ico ndabivuze ko nk'imwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Amakuru mutanga aratuma abarundi bamenya ivyo batabwirwa. Amakuru mutanga arahambaye ariko hariho ivyo mudahora mushika ko nipfuza kubasangiza. Sinipfuza ko izina ryanjye rije habona ariko ndipfuza ko abaza kumviriza iyi nkuru bamenya ko njewe nagwaniye muri CNDD-FDD. Birahambaye kandi ko abarundi bamenya neza ko abahoze muri CNDD-FDD badategerezwa gushigikira amakosa akozwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD. Igisirikare cy'u Burundi ndakirimwe kuva muri Nzeri umwaka w'2025 aho niho twemewe icese nk'abasuda b'u Burundi. Ivyabaye kuva ico gihe ndabizi ndashobora kubivuga ko. Reka ntangure gucya. Umukuru w'igihugu aja kurungika ingabo mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo hari amakuru yabanje kuvuga yuko inama nshingamateka itabimenyeshejwe. Koko nivyo inama nshingamateka ntiyabimenyeshejwe. Ariko kandi nkuko bisanzwe bizi cyangwa se procedure zo kurungika ingabo hanze nuko umukuru w'igihugu akora ivyo
Murantunge nuko umukuru w'igihugu afatanije n'umukuru w'igisirikare bumvikana n'igihugu runaka bagiye kurungikamo abasirikare hamwe bakamenyesha abashinga amateka inama nkenguza amateka ikavyemeza nuko abasirikare bakagenda. Ariko ico nababwira nuko umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo kugomora ingabo hanze y'igihugu. Uticambere ngomba gushimika ko ni ukubatahuza ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu arungisa abasuda hanze. Umuvyeyi w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo z'u Burundi zikaja mu rugamba hanze y'igihugu mu gihe inyungu zihambaye z'igihugu zihutirwa. Umukuru w'igihugu nta n'uruhusha bisabira, ico akora arabimenyesha inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 President Nkurunziza yarafashe ingingo yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Somalia. Ico gihe inyungu twari dufise zari zibiri. Ubwa mbere twashaka kumenya koko igisirikare cafatanye. Twaribaza ingene tuzomenya ko abahoze mu mihari itandukanye n'abahoze mu gisoda cakera bafatanye koko nk'abasoda. Kubarungika muri Somalia kwari ukubarungika iyo umwana ari nyina ntiyumve. Kwari ukubarungika mu rugamba tukaraba ingene basangira amagorwa y'intambara. Inyungu ya kabiri yari y'amafaranga. Kuko igihugu kirahungukira amafaranga mva makungu, abasoda nabo nyene barahungukira. President Nkurunziza amaze kubona izo nyungu zose yarafashe ingingo nkakizigenzo w'ingabo z'u Burundi. Nta numwe yasavye uruhusha ariko arabimenyesheje abarundi aciye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ni mugihe kandi yabandanije avuga ko ku rugamba abasoda bapfa. Uti umusirikare ntatangazwa no kubona abasirikare bapfa ku rugamba. Niko birababaje kubona abaserugo bariko barasiga imfuvyi n'abapfakazi, abavyeyi bahamba abahungu babo, ariko umusirikare wese arazi ko agendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya wari wose ashobora gupfira igihugu. Ico igihugu gisabwa nuko umusirikare wese kimuha ubumenyi bukwiye n'ibikoresho bikwiye vyo kwivuna umwansi. Ikindi gihambaye ku musirikare kandi nuko yagiye ku rugamba atahura neza kari kagwanira inyungu z'igihugu ciwe. Tibirashoboka gushika ko umusirikare arungikwa mu gikorwa bizwi neza ko atazogaruka, izo bita mission suicide. Nta musoda ashobora gutegeka igikorwa nk'ico. Umusoda niwe yiyemerera igikorwa nk'ico agasinya kandi akabaza n'ingene umuryango we uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi n'umwe arekuriye kurungika umusirikare mu gikorwa bizwi ko ategerezwa gupfiramwo. Akabandanya aza no kubemo bukorerwa umusirikare arungiswe muri Kongo. Ubuhemu bwa mbere bujanye n'intambara yo muri Kongo nuko umukuru w'igihugu atamenyesheje abarundi ivyarungitswemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Uburaruko. Kugeza ubu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ntiziramenyeshwa impamvu abasuda b'u Burundi bariko baragwanira muri Nord Kivu. Haravugwa amasezerano yasinywe hagati ya President Ndayishimiye na President Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi zose. Ubuhemu bugira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura akaranga k'umusoda w'u Burundi kandi akagenda adafise ibigwanisho vyo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi ukamwaka ibimuranga vyose, ukamwaka inkoho yiwe, ukacuguriza indege n'ubuhemu budasanzwe. Ni ukuvuga ko agiye atakira umusoda w'u Burundi. Ni ukuvuga kandi ko uwo Murundi kiyafise uburenganzira bwo kumukoza icyo ashaka cyose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna. Agenda atazi inkoho bazomuha uko imeze, agenda atazi ko iyo nkoho ikora, agenda atazi ibizomubako. Nta mutegetsi n'umwe arikuriwe gukora ikintu nk'ico ku musirikare w'igihugu. Abasoda b'u Burundi bariko baragurishwa nk'abacangero. Ibintu ko vyifashe muri kino gihe biboneka ko umukuru w'igihugu n'abagaba b'igisirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda. Mu gihe abasoda badasigurirwa ngo batahura inyungu z'igihugu bagwanira, bakagenda batakira abasoda b'u Burundi babahindutse abacangero. Ariko umucangero nawe ntagenda adasinya amasezerano yerekana impembo yiwe. Ubuhema abasoda bacu bakoregwa n'ukubona barungikwa nk'abacangero ariko batari buhembegwe ibikorwa vyabo. Abasoda barakora hagahembwa ubundi. Amakuru aguma kwiragizwa arateye ubwoba, twumvise amafaranga abategetsi bariko barahembwa ku musoda wese arungitswe muri Kongo. Ayo mafaranga isazokora iki? Mu gihe Burundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu canke se mu gihe Burundi butigeze bwemerera abasoda babwo ko bariko baragwana muri Nord Kivu, ayo mafaranga ntashobora kwinjira mu kigega ca leta kubera ko adashobora gusigurwa. Ayo mafaranga rero ntazokubaka amashure, ntazokubaka ibitaro, ntazokubaka ikibuga c'indege, ntaco bazofasha igihugu.
ngiyaba ayo mafaranga rero yokoreshejwe ku neza y'igihugu kumbura umusirikare yotahuye kari aritanga kugira igihugu kironka amafaranga yo kugiteza imbere ariko ubu siko bimeze. Amafaranga abasuda bacu bariko baraca aherera mu mifuko y'abategetsi bakeye. Imiryango y'abasuda bo baguye ku rugamba nta nico ibikuramwo. Ni mu gihe kandi ng'abasuda b'u Burundi basumbwa n'abakenyezi bagurishwa mu bihugu vy'Abarabu. Uravye neza urudandazwa rw'abasoda b'u Burundi kwa Tshisekedi nta rutandukanye n'urudandazwa rw'abarundi kazi mu bihugu vy'Abarabu. Hose no kugurisha abantu bakagenda gukora ibikorwa nawe ugahembwa kubera ubarungitse. Abakenyezi baja mu Barabu bafise umwambaro bambikwa wemewe mu Barabu nk'uko abasoda bacu nabo bafise ibyo bambikwa bageze muri Kongo. Itandukaniro nyamukuru riboneka nuko umukobwa arungitswe muri Oman canke Arabia Saudite abanza gusinya amasezerano akamenya neza umushahara azohembwa. Abasuda bacu rero bagenda muri Nord Kivu batagira amasezerano, batagira impembo y'ibikorwa vyabo. Ibaza ingene vyoba bibabaje umurundi kaza arungitswe mu Barabu akagaburirwa gusa hanyuma agataha uko yagiye amafaranga yakoreye agahembwa wamurungitse. Uko niko bimeze ku musirikare arungikwa kugwanira iki gihugu agahembwa abamurungitse. Umukuru w'igihugu ngo n'abarongoye igisirikare barashobora kuzokwagirizwa guhemukira igihugu bikabije ico bita haute trahison mu gihe ibintu vyoguma gutya. Muti none vyokosorwa gute? Mu mwanya vuba cane ni barabe bamenyesha inama nshinga amateka na nkinguza amateka impamvu abasuda b'u Burundi barungitswe muri kugwana muri Nord Kivu kuko kuva bajayo kuva barungikwayo gushika n'ubu inama nshinga amateka na nkinguza amateka ntizirabimenyeshwa. Ica kabiri inama nshinga amateka na nkinguza amateka nibabereke amasezerano hagati ya President Ndayishimiye na President Tshisekedi. Ica gatatu kandi nibashire ahabona ico Kongo iriho umusirikare wese wo mu Burundi ari muri ico gihugu. Bwa kane berekana inyungu umusirikare wese ahabwa amafaranga ariho na Kongo, bongere berekana amafaranga igihugu cunguka nico agenewe. Ubwa gatanu niberekane ico bategurira umuryango usigwa n'umusoda yaguye muri Kongo. Ubwa gatandatu nibavuge umwanya ibikorwa vyo muri Kongo bigenewe n'umwanya umusoda wese ategerezwa kumarayo. Ngivyo bikozwe neza abasoda bacu bazotahura ivyo barimwo, ariko bidakozwe ingwano muri Kongo ishobora kutwononera igisirikare hanyuma abategetsi b'u Burundi nabo bakazobazwa amakosa akomeye cyane harimwo nico bise haute trahison. Ibi ndabivuze ku neza y'igihugu kubera atahana imfise no bicisha simfatwe nk'umwansi w'igihugu. Ibi rero akaba ari intwazangabo ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi yanatanguranye yanagwanya urugamba hamwe na CNDD-FDD kuvikira umari gushika ku butegetsi. Uyu nawe rero yitegereje amakosa akorwa namwe mu bategetsi b'u Burundi ngo ibintu bakora ni ibintu bisize ubwenge cyane, ndetse kandi akanavuga ko biriko birasenya cyangwa se bica akanovera k'igisirikare cy'u Burundi. Ni mugihe kandi tukiri kuri iyi ntahe hari indi ntahe y'umusirikare ari muri Kongo ku magogwa bagiye barategwa na General Major Erindi zigiye batazira muzinga. Mu ndwi ziheze Pacifique Ninahazwe yarasangije abamukurikira ivyaranze General Muzinga mu ntambara abasuda b'u Burundi bamazemwo hafi imyaka 3 muri Kongo. Inyuma y'iyo nkuru abasuda benshi baramwandikiye bavuga amagogwa Muzinga bateje. Muzinga yari amafaranga y'ikibango. Nkuko hari inkuru zagiye habona ndetse n'abasuda bakabivuga ko irya nkuru ngo nayisomye ndahano nicaye kuva ndayisomye umushishito waciye utangura kunjya. Rero ndakubwiye ku mabi Muzinga dukoreye ntavugwa. Ikintu kimwe nibuka cambabaje cyane cabaje n'abandi n'ukuntu bigeze kuduranira amafaranga y'agasabune twita ikibango, hama hageze yuko bayaduha aca haza amadolari 100. Ico gihe ndibuka Muzinga ararahira arengwa yuko atadolari 100 boduha ngo twoca tubaregwa ntidusubire gukora akazi ngo bazoyaduha mu nyuma. Burya amafaranga twararindiriye twarabuze. Amakuru twavuye turonka nuko amafaranga yacu yoba ariko ayubaka mu inzigoma muga 2023 yafatiye sinzi yuko yagumye ayibandanya kuko bashobora kuba baravugana. Burya n'ahantu henshi twagwanye twasugerejwe M23 hari ukuntu hacaza itegeko rya Muzinga tugaca duhagarika intambara mbere agategeka abasuda gusubiraho umwe wese yajava. Ni gutyo twagiye turatakaza ahantu wasanga twagwaniye bikomeye tukanatakaza abasuda bacu. Ni Muzinga yaca dukurayo. Muzinga twarabona ko ashira imbere inyungu ziwe, ariko nubwo wewe yabikuramwe amahera nawe naduhungana twese nkuko mwabivuze Goma yafashwe tumaze iminsi twavuyeyo twebwe ntitwayigwaniye ku itegeko rya Muzinga.
kuba umuzinga baramuhaye ipete ivyo si igitangaza ngo mu Burundi wacu umuntu yica canke gukora yandi mabi ni washimirwa. Sinzi ko mwibuka abahawe agashimwe ku munsi mukuru wa Independence bose bari batandatu bo muri bato ya 16 Tafoka ari muri rya mu kapiteni bahaye agashimwe umugore wiwe, abandi babiri muri ya kompanyi mukunda kuvuga irikirimbira ubutare bwa General Prime Niyongabo. Batatu basigaye nabo muri bato ya 29 Tafoka. Ikibazo cajemwo ni kijanye n'ico bisunze mu gutanga ubwo bushimwe. Aho turi hariho bato imaze ku rugamba igihe kinini gusumba izo zindi zose zavuyemwo abo baho bushimwe. Mbega ko abo muri yo batayo bahereye kugwana muri no Kivu nta kintu bigeze bakora cyo tuma nabo bategwa iteka bagashimirwa. Niko uyu musirikare avyibaza. Duherutse kubona abasoda b'ibitangaza bakora idefile idasanzwe. Mbere mwaranavuze ko abo basoda bari babagabanije, bamwe barabajabukana i Kongo. Nivyo bari bajabutse. Ariko ico no kumenyesha nuko muri ya ntambara iheruka ya Minembwe na Poazero bobo mu guhunga baruhukiye mu Burundi, ariko twebwe twakubitiwe gusubira inyuma iyo tuvuye kugira tuje kuhagaruza abo badasanzwe. Cari igisirikare kije hageze, twari twiteze ko akazi kaza kuduhesha iteka nk'abarundi, ariko twaratangaye tubonye ari bo buri ubwato bwa mbere bitahira. Gusa cambabaje gusumba ibindi vyose ni bije komanda batayo wabo yari yaje abazaniye ayo mafaranga yatashe yikoreye, abana biwe nibo bariko barayarya, akibagira inzara yasize dufise, kandi ndazi ko nabo basoda bari kumwe bari bashonje. Erega nubundi bahora bikubita gashi bakagirira akantu ko gusubiza ingabo murari iyo baciye mu bihe nkabirya, ariko ubu noneho umengo nta cabaye. Ni mugihe rero amagogwa abasirikare b'u Burundi bariko barabonera mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ari amagogwa atagira izina. Benshi bagatabaza inzego zo hejuru mu butegetsi bw'igihugu, bakavuga ko bataravye neza abategetsi ubwabo bazisanga ari bo bisenyeye igisoda c'u Burundi cafashe imyaka kugira ngo bigege ko ivyo guhuza abavuye mu miharigwana ndetse no guhuza igisirikare cari gihari cakera ca FAB. Miyandi makuru reka tubandanize kubivugwa mu gateka kazina muntu. Nikesi Mugande arakwiriye gusigura yashize Dieudonné Niringiyimana. Hari inkuru twabagajije ko yifatwa n'ibigurengero rya Dieudonné Niringiyimana, umunywanyi w'umugambwe CNL, akaba no mubimba inzahaba turuka muri komine Mugina. Yafashwe n'iperereza ku hoteli bita Momo iri ku mugwa mukuru wa Cibitoke, hari kugenekerezo ya 15 Ruhuhuma uyu mwaka. Mu gufata Dieudonné Niringiyimana hakoreshejwe umwegeme abi Bujumbura, amuhenda ko yamukunze maze mumvikana ko bohurira muri iyo hoteli. Dieudonné Niringiyimana yafashwe n'abakozi b'iperereza bamusanze mu cyumba cy'iyo hoteli. Kuva afashwe ntarigera asubira kuboneka. Nikesi Mugande yoba yaragiye mu mugambi w'ubusuma. Uyu Nikesi Mugande ni intwazangabo mu iperereza ry'u Burundi ivuka mu Cankuzo. Urugo rwiwe rukaba ku mugwa mukuru wa Cankuzo. Mugande aramaze gutwara iperereza mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Izina ryiwe kandi riramaze kuvugwa kenshi mu byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Imbere yo kuja gukorera mu Cibitoke, Nikesi Mugande yatwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Kwigenekerezo ya 5 Ruheshi umwaka wa 2024, Nikesi Mugande yaranyuruje umwigisha Edouard Ndayisenga yakura muri lycée communale Hozana yo mu Kaniga muri komine Rutegama. Yamufashe ku mutaga avuye ku mirimo, kuvubwo ntarigera avuga iyo yamushize. Imyaka irabaye birataga kuru. Iberutse gushikira Dieudonné Niringiyimana bisa n'ivyari binyegeje agatima k'ubusuma. Dieudonné yafatanywe miliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi. Amaze kujanwa gupfungwa mu iperereza mu Cibitoke, yarasohowaja kuri Kopeke Cibitoke maze ategekwa kubikura miliyoni 15 z'amafaranga. Ayo makuru yashikiriye umuryango avuga ko mu minsi yakurikiye Dieudonné yasohoye mu iperereza mu Cibitoke, bikitwa ko ajanywe ku cicaro gikuru i Bujumbura. Kuvubwo nta gakuru ka Dieudonné Niringiyimana. Umuryango yebaza ko yoba yariciwe mu nzira. Ivyo byose vyabaye mu gihe Nikesi Mugande ari we yatwara iperereza muri komine nshasha ya Cibitoke, aho habereye indinganizo nshasha y'izintara. Nikesi Mugande yavuye gutwara iperereza mu ntara ya Muramvya arungikwa kuritwara muri komine Cibitoke.
Amakuru twaronse inyuma y'inkuru kandi yatambutse kuri Dieudonné Niringiyimana akavuga ko Mugane Nikesi yoba atakirongoye iperereza muri komine Cibitoke. Ayo makuru akavuga ko haciye amezi makabogojwe aho yoba aragijwe ubusuma bujanye n'ubutare, ngo yoba aranapfunzwe nk'ukwezi ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, hanyuma arikuwe aca aduga iwe mu cankuzo nk'uko amasoko bivuga. Hari ibintu bitangaje mu ntwaro, umutegetsi yivye mu gisata perezida ashinze ijisho arabuguzwa mbere hamwe akanapfungwa. Umutegetsi anyuruje umunyagihugu ntasubire kuboneka ntigera bibazwa, hako ibaza ivyo abategetsi bashize kijisho ngo ufu mugandagura canke ukanyuruza ibintu, ngibi nakamaramaza mu gihugu. Nimbwe kandi hari amakuru tuzobageza ko agaruka ku mwigeme yakoreshejwe mu kunyuruza Dieudonné Niringiyimana. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzojikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo mu gisata ca politike agata yakazira muntu imigenderanire n'andi makongo ndetse n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko nandi makuru menshi tuza kugaruka ko rero mu mwanya nimuze gucikanwa no Mpuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.